Ugire guca ku ntoke turabe ico nirabi. Ku ntoke hehe? Izo ntoke burya zirakwiye kuja kw'impeta. Cyane. Murankubona ubwiza nababwiye ubwiza bw'umurundi kazi mu burabe. Ariko Imana ishe nzutse mbwirwa neza wa Izana. Izana. Ni muranyemereye ko mariage. Uranyemereye mariage kwiciba. Oya. Yego. Nibwo gitugeze mu bya mariage umenga. Nibyakira neza. Oya ibyo bintu bamubireka. Amimera ibintu bakunze kuvuga ngo umwigeme ariko araronka amafaranga. Biragorana kugira aronka umugabo. Nayo ndaronka sinakuvuze je niko ndidoga. None uriko uridoga. Jewe ndiko ndidoga umenga arico uciye wiyagiriza. None navuga nk'urwo ndidoga. Cyarumva umenga ari cyumvira ugira ubizane. Basi nike kintu bivuga mu mwidogo wanje. Nike kintu bivuga. Je ninjire mu mwidogo wawe. Ndasavye uwinjire nta kibazo. Mwidogo wanje ninjirira abantu. Ariko nta kibazo je umuguremera ko bahora babivuga. Umwigeme akaronka amahera n'umuvyara agira ubwoba. Je ntavyo nzi pe kuko nayo ndaronka ngo bagira ubwoba. Muga igihe cy'Imana cyo kugira amahera gicewe kitaragera canke ntazoyigirire ga byose birashoboka. Ne mimi wogo muvuge ko ari igihe cyane utarabishaka. Uri kuvuga jewe none mwandamye. Ari umuntu muri commentaire yanditse mimi nukuri none jewe ndafise byose ndafise muvuga. Ndafise. Ako mwabakobwa mureke kuja muraja kubaka mukira abana. Se ubushobozi mu supporting. Kino kintu ni cyoroshe. Ntogifata ibisanzwe vraiment. Amezi 11 ni none nibi wahevye film du umuco oya sinayihevye haba ingorane yahega mushikangu urabyumva mushikangu navanze ururimi mushike wanje bazi aho ni mu giswarundi mushikangu jaga mugi mimi wese tegeza ko hatawe ibindi je nivuge mushike wanje oya mushikangu nyene ni kintu numva kidavugika oya ni je ndabikeneye sema baba mimi nabitaka mama sema yote arashaka filmu ya wewe na Fanny n'aba ba Fiko aba ba Albere nivyo warugiye kuvuga uragiye none ndabiheba ngira ndabiheba oya nta kibazo siko umugwiza tungaraje abashize muri project nimete hari gukinana nabo of course none acu dupfa oya ntaco mupfa mugabo nakubwiye ko ikibyo mu ma project uri kurategura ko utaragishiramo oya kandi no gukora yiwanje atawundi muntu arimwo birangora harakantu haragafoto nateguye ngaho kukwereka umbwiye gusikino kakwibutsa ndaza ugashira abakunzi ba statement kinyibutsa ko nari nimosheje igipara iyi foto yarantwengeje oya rero kuri umunyeshure iryambere uhura na Alvella ore muri mariage ya Sabas ari umu journaliste nanje naje guserva ico gihe bwa brand cyo bwa brand twese twaraho kabisa ntabwo ibintu byo kuza murambaririza ahantu ndi bagira cyambe ndagushimiye mimi nugutishuye nka bifes no muzi nakubabariya yes bakunzi ba Step Media ni kagasore kishima kagasore kaizige n'Imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda so uno munsi dasanzwe is another day is another vibe nkuko mubibona ni kagasore kishima uno munsi novuga yuko muratangaye look mumbonye munsi ya look mwamumenye nawe nzo nda bakwita exclusive interviews zigiye zitandukanye uyu munsi n'umunsi dasanzwe ariko mbere yuko ndababwira ikingenza hano reka mbanze gushimire wowe maze kugira subscribe wowe meruka kugira subscribe wagize amahitamo meza nawe kanzi no video ugize amahitamo meza mbanze shimire kwanze abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye hariyo benshi ntashobora kuvuga ko ibihugu ni byinshi mugamfatira kenshi ku makomantere mu Rwanda mu dushigike turabona komantere zanye ti Rwanda oye muri Belgique Canada France Australia etazi no mu bihugu bya Arabie Saoudite n'ibindi bihugu nyene bigiye bitandukanye muri mwe abantu bavuga yuko muradushigikira cyane so guys navuze amajambo menshi ni jewe nyene kagasore kishima kagasore kazegera n'Imana bend camera nisha drag umusore kiri muto abikora neza cyane uno munsi n'umunsi dasanzwe cameraman follow me vibe uno munsi tandukanye n'izindi vibe iyi modoka kubayizi barayizi so ntayisubiye mu amajambo menshi igano meruka gukora no kumwe n'umwene mama yashuye guteka iteka uno munsi novuga yuko ari mu canditsi Imana yarahezagiye twanze tumukeze filme novuga yuko iriko yaja ku yindi ntambwe muramubona ni Mimi Mireille navuze amajende umuntu w'amajambo menshi guys ni Mimi Mireille niwe twashoboye kumva makuru ko ari ngaha nanje navuze ati fokeshe ngene namuvumbore Mimi hari ko arajya umuyaga kuri pisine tuzi kimugenza hano so ingo imodoka iracyakomeye n'umutonore
abatayizi mubimenyere kuri no bari baranaje ntaryonzi nimeme haye twashoboye kumva ko makuru yiwe uno munsi ari ngaje guchillinga yaje kurya vibe nyinshi sinazokoma ari muri filme gusa oya arakenera agatime ko kuruhura ubwenge uno munsi kuri World Beach niyo twashoboye kumva makuru ko nimeme haye umwe mu bene mama mwakunze sinshimye ko Frankie baza kuyerekana oya abisi turabazi oya mwava mungu bamusaba lift nawe nyene cyo mugora cyane so cameraman follow me kugira ngo tubashe kuja kuvumbura uno munsi twosanga bimeta bihenze tugasanga sibaje muri uno muduga bantu b'Imana byombabaza cyane kuko sibaza muga ko ari undi muntu yigira agendera muri uwo muduga atari mimi muga reka dutomboze reka dutatoneshe cameraman follow me nzosenga mpagaze nongere mfukame kubadide tugende so cameraman nkuko mubibona turi kuri World Beach nabibabwiye namwe mu plage dufise mu Burundi meza cyane wifuza kwasohoka n'umusheri wawe muri un couple murahawe ikazi kabiri kawe gusa katavuna mugabo kabiri gato gusa so nkuko mubibona ni kagasore kishima kagasore kahizagiwe n'Imana kubadida reka mbanze ngira akagenegene akura kazi kubadida mama so bakunzi ba Step Media cameraman follow me ngutere zoom ndamubonye nguriya inshuti y'umusaraba cameraman banze umwerekane yari ariko aramedita guys nukuri ko Imana yezagira neza nari kubabara cyane iyo naza nkanka ndamubura zo cameraman follow me kugira ngo tugende hariya amura none ngombwe ko ataratubona cameraman cyo ndinde uko mindu mbe indirimbo mimakundaniya nyibutse indirimbo mimakunda Mirelle ya flower ya Mirelle kurancanga we follow me gusa unkurikirane mimi hey ndayishimiye diva kubadida imbere yuko mboga byinshi kakwansi tubanze tumwambike micro mimi reka dukwakwanye mimozora wiruka nta kibazo yes bakunzi ba Step Media nkuko naje kubabwira oya just henewe murabibona mimi muramubona ni brand ambassador ibintu bigiye bitandukanye mugabo byinshi tuza kumenya ariko tumubonye ahebaza ngo waducitse mimi bimeze gute rero ndamutsa warunkumbuye ndamutsa warunkumbuye kandi ambara mimi gabanyisha ari kwanza ambara mimi ambara ndayigura basi kandi ndayigura rero ndagutera inkuru niba nzu yambara banzu yambare none basi ndayigura muri mundu narindi wari mu bikigame waba rega jereka ndagutera inkuru banzu yambare n'iki yaye banzu yambare oya none wowe ninda kurangiye ahantu ndi yes usige usenga ukereba reka yambaye urkuranywa jidoma hakuja Imana ishimwe aremeye ko dushirayo je nubwo nuhagarara ntana kimwe bimeze guterera mimi bimeze gute uno musizo wakoresha ndayishimiye bantu b'Imana je senzi yuko mimi itiranyana n'umukuru w'igihugu mimi batwara mimi no musizo itirana n'umukuru w'igihugu nawe twango ndayishimiye akoje ariko nukuri nani isoni wumva isoni gibiki gashaho mimi iminsi myinshi sakubona wagiye yagusabanza mbwe ndamuna kwarangiye ko ndinga unapendeza sana jereka ivyo mbaze nka ndakwisha ninde umuntu yakwarangiye ko ndinga ningo oya reka ivyo bintu unapendeza sana ujya museranse kuva mu modoka yoze ngo araduhejeje kubadida reka tugire drip check reka duhereho kirato mimi kirato shambari hanga reka duhereho kirato mimi kirato hambari hanga ana ibintu nyene mimi yambaye je warinza biyimpa no cangura inzu je ndayikibijeje Jenda bijeje neza mimi unapendeza sana you look so amazing murakoze unapendeza none jini wowe urabona ukuntu nkuye muri mode yanjye oya wihangane yes agira neza okay ushaka kuvuga ishiki jenje kuri plage bisanzwe sinya kamera rero na sheri wanje sinya kamera kandi vlog he none we usoje na sheri wawe usohoka na kamera ndakubona ndambwira ati sheri ushaka ko dufungure katwanze turonka amaviews yawe turonka content kugira ngo bigende neza sheri ndamusize hariya so bimeze guterera cameraman banze werekana banze ubwiza bw'umurundi kazi pita umuhere hasi
umuduze umumanure hariho kuraba no kuyihweza umwihweza banza umwihweza ni waheze umbwire ariko Junior msutsa basi oya uno munsi mimi ndaryohewe cyane ikintu kindyohera reka ndayikubwira mu Burundi sense ko dufite ahantu heza nka rero nawe n'ubwa bwiza bwiwawe ibintu bica byigwiza bica ibintu by'amafutaje urapendeza sana mimi Mana yabwi cyubahiro sana ni iryambere ndakubonye uberewe n'iryo ryambere kandi igihe kinini tutakora kuri Step Media wanze kwanzura munsi abakunzi biwawe Junior sindamusa abakunzi ba Step Media utambiye ninde yakurangiye ahantu umuntu yandangiye nakubwira yes ega jesigaye mpishurirwa je ne kwa Chris Ndikumana ndamusaba azarampishurira location ya mimi nakunda kujya wende kwa Chris Ndikumana nagiye hirya ejo nabwo ikintu cyari kinjaye naye ngenze ndahishurwa ma location ya mimi Mikhail none sanza ari okay ndaramukije abakunzi ba Step Media kabisa mara Imana nabane nabo amen ndabakunda mimi bimeze gute rero je ndatangaye gusanga kuri plage bimeze gute sawa nice nitekaniye ngaha mu Burundi ni heza gashire ko peti ni heza cyane mu bibanza byiza dufise nkunda hano kuri plage harimo no mu bibanza kagasore kishima kamuvumburiye ko twavuga izina cyatuhika usho tutahavuze nyine the beach of course we are the beach mimi n'umuntu akunda kwaza kangahe kuri the beach iyo narosa kanya ndahazi kabisa aje nkikubona canke ibwirwa makuru kuri ngaha nibitewe na look tugusanze munagiye gukora meditation muga ntakaye tugusanganye rero je mu mutwe nace mvuga ko takaye mbona ngira mimi yasuye kugira ibibazo haragarutse kuko umuntu ati ko yamana ibibazo ugasanga ebana ni shoki namana ibibazo uyo muntu yamana ibibazo erega mimazi erera abantu dukunda gukora imbere tuguma tuvuga ngo imbere ni heza ukagira nta bibi biri urumva impamvu atakaye wansanganye imbere yuko twandika ibyo twabanje ibyabanje kutubamwo umva rigufata umwanya wa meditation yumvira niba kubyerekeranye n'akazi no kubyerekeranye nawe ubwawe kabisa mu kintu nkunda ndakunda kuganira na Mimi ati rero urimo babiri none waruzi ko wewe nturi wowe wundi ko ndabona hari uwundi wewe uri ndani tutabona so rero nako ndaganira na Mimi itandukano riri kuri wewe no kuri Mimi nijyanye wewe ndiko ndabona nyine ndiko ndabona housing ariko wowe ndani ni wowe Junior kandi wowe Junior w'indani ni wowe ukuri ni jewe ukuri Mimi ukuri rero ni ntushaka kumubona why jewe ariko ndamuzi kabisa yes agira neza Mimi he chorera rero uje kunchoresha reka ndabwira impamvu ndabwira nchorera amakontra ntugo umusinya cyane gose nayandi ndacyasi hewe je ni kuri kimana Mimi byaranyoheye cyane bitewe naho wari urejo naho ugeze uno munsi intambwe turayibona Imana shimwe amen niki kintu bijye bintu bivuga n'ubuntu bw'Imana ikigana bakoze uravuga yuko mbwa naratangaje nagira ni content mwapanze bavuze ngo babikubwiriye kuri airport cyo mbwa nagira barakurondeye baravuga ati Mimi ngo rero dukora deal zimeze guca uravuga ibyo gusinya kontra muri mura yego oya basanzwe abagenzi rero barahuye nyine duhuriye ahantu baravuga ati twifuza ko dukorana barifuza gukorana mugabo ndazi yuko nabo mu bintu bari bateguye ivyo ntivyari birimo iyo moment ntivyari bimeze gute bavyakiriye gute kwanza Junior ntabirenze kuri kurashaka kubyagura cyane oya kubera narazi higano cawe wasi waranarize uravuga ati Imana ishimwe sindarize kubera kontra nje narize ariko ndavuga ineza y'Imana sinarize kubera kontra pe oya na kontra ndasinye yotuma ndira muga ni iryambere wari usinye kontra oya si iryambere iyindi kontra wari usinye n'amakampo yantuze ya publicité ni bwa mbere kabisa okay akarusho rero tugiye kubona muri bijya bintu ko Mimi nawe tugiye kumona naka akarusho nuko nzokorera boss neza nzabana nanje dukorane neza hama n'ayandi ma company atwizere dukorane kabisa atari akabanga Mimi yani diri yamerangana gute
urumva warenze uvuga ngo atarakaba ako kantu yenda hundagira rero nabisi kuri atarakaba ari undi muntu yambwiye ati yuko ari duvuga ngo igihe atabanga rihari nuko n'ikindi gihe ibanga riba rihari so rero ni ivyo nta ibintu byo kuvuga kabisa ko biri kose turashima Imana okay tuvuge ino contrat hari ikintu ije kumara muri project kugumu yivuga contrat oya mimi nukuri Imana niwe muntu mukinyi wa filme tubona uherutse gusinya contrat oya uzabirwa bayasinya ni benshi oya ahubwo jewe muko mubarangitangaza ko mwari muzi ko ntazosinya niyo tw'abantu benshi bagukunda shura kizi uvuze igikundiro mu bantu kuko naravye commentaire aravuga ati mimi Yesu ashimwe kabisa turabona intambwe yawe urumva abantu cyane ko benshi babazi pase nyine barafata wa mimi wa kera bakamuhuza n'uyu bakabati turashima Imana kubwiwe yego ni ikiganza c'Imana cyo kirakumurikira yego mimi uramutse umurongo wagufashije muri Bible no ndasoma aho rero aho tujye mu by'ijambo ry'Imana muba muri ko muza neza iri muri Timoteyo wa mbere ukiraho nyene ivyo nabibonye kuri Facebook banze reka ndawubonye kuri Facebook uyu murongo muri Bibiliya umaze imisi ufasha cyane kandi ndawusoma Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo nawumvise ko wawuze oya ku murongo w'indwi kugeza ku 8 haravuga ngo ariko imigani ihumanya n'iy'abakecuru ntuyemere wimenyereze kubaha Imana kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose kabisa kuko kuza n'isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza nakira ijambo ry'Imana kandi mimenyereze kubaha Imana mu byitoze kabisa bana kujya umuntu umukinyi ashobora kujya mu kibuga akitoza bitewe nyene na equipe aza gukinana akitoza kugira ngo maybe azotsinde canke izogenda ukundi azotwara igikombe niko n'umukristo akwiye kwimenyereza kubaha Imana kuko kubaha Imana baravyimenyereza ukavyuka mu gatondo Mana ndashaka kukubaha Mana shoboza Mana ukavyitoza ukavuga ati jewe rero ngiye kwitoza kuvuga neza n'akarorero ngiye kwitoza kuvuga neza ukavyitoza mpaka uvuze neza kuko hari abantu usanga bavuga nabi pe hari abantu usanga bavuga nabi nk'akarorero reka nibwirira abantu kuri Facebook kuki mutukana yo ariko amakomantere bajya ntigira guca intege Yesu we abantu kuri Facebook baratukana we ntigira guca intege Mana we mwarerewe he yo ninde yabaroze none ducishirize ko mu makomantere bari kurasoma oya banzura indende babazi ninde yabaroze yo Bizimana uraje abantu bo kuri hehe abantu kuri Facebook ninde yabaroze batandukanye cyane abo kuri YouTube batandukanye nabo kuri Instagram abantu kuri Facebook ninde yabaroze mwimenyereze mwitoze kuvuga neza vraiment none nko ufata ukagura utumega twawe just utukane sha nukuri Imana n'umwete umuntu abafise ahubwo uburi kurima kweri uburi kutera imbuto mbi umuntu agura amamega agacandika commentaire umuntu afata akagura amamega ahantu hose ubonye umuntu ukamutuka ko tumega twiwawe n'ukuntu amamega yazimvye mugamimi hamwe meje n'uko Imana barafise rezo apana yo kugutuka yo kukubwira ega ntibatuka jeje nyine abantu kuri Facebook baratukana oya mimi uruje kurana amakomantere y'abandi cyangwa nayo oya ndaraba nese muranda amapost y'abandi ukuri baratukana komantere mbi wabonye batutse mugenzi wawe ugati ego yiwawe oya siko simvuga ngo mugenzi wa ni benshi baratukana pe uyibonye komantere nziza kuri Facebook urashima Imana n'ukuri hari abantu bandika mimi turagukunda yego n'ukuri barahari kandi benshi ariko nyine basi abavuga neza nibo baki gusumba bavuga nabi bazi ikintu usavye muri leta baduza amamega kugira abantu izogwiza mu rugo bazoyagura just batukane ko nico biyemeje bo biyemeje kuvuga nabi ariko nabagira inama mwimenyereze kuvuga neza vraiment mwimenyereze kuvuga neza mwimenyereze kubaha Imana kuko nta muntu yubaha Imana cyangwa atinya Imana ashobora kuja gutukana mugara umuntu nibaza kugira uvuge Chimamanda nta gutuka ko numvise abakinya sinema bose arabamaze je ivyo ntibindaba yatuka yareka je ivyo ntibindaba arababangamiye inshuti y'umusaraba aratukana
kandi niko kazi yahisemwo nivyo yahisemwo shajara ari wavuze ati ngo ari nta kandi kazi afise atari ugutuka gusa gucinga oya none ariko none umuntu wese abona ingiranga ikintu kimwungura kimuha inyungu aragikora nimba abona ko inyungu yiwe iri mu gutukana no gucira imanza abantu no kuvuga nabi ntabandanya tuki bacima bane badatuka mimije ushaka nabwiza ukuru butaye umwanya kuri mimi ubutaye umwanya wawe ariko mimi ndizera neza yuko munanuka kabisa ndizera yuko bimaze gushika ko ngerageje kumva wowe umuntu akunda gusoma cyane Bibiliya urayisoma cyane ndasoma nta munsi urabwirwa ijambo ribi muri commentaire cyangwa n'umuntu asanzwe kugira wihumurize uko cuvuga ati jereka mvugane n'Imana ndabicishije muri Bibiliya kubera ko nagiye gusoma commentaire basi kumva muri wewe byakunaniye nibyo rega jewe kankubwiza ukuri ni nk'abantu batukana tubagereranye n'imbwa none imbwa imotse nawe ukiza kumoka nkayo nawe ucitse imbwa that's why njeta n'umuntu yontu kaje ntasisubiza commentaire hari bihora bizi umenga no kwishura ngira ngo ata kubrima nasoni mimi namuso arengerwa nyene ukavuga ati jewe ego cyane bihora bindengera n'ukuri basi ndibaza no uyu muntu aba kwisi cyane uyu muntu aba kwisi yarurema muga n'ijambo uyu muntu yararemwe n'Imana canke n'igikoko cyambaye umubiri Yesu we muratukanayo na Yesu babo ntiyemerwa rega nawe uri umuntu reka bakubwiye na Yesu yavuka ntiyemerwa that's why nyene je bitonte ntibishobora kuntesha umwanya wanje cyangwa ngo ndabitebeko kwako nyene bwaca kanisome du commentaire gatoya kwabicisha hamaza kukaraba abantu ku buryo bariko baratukana kavuga ati vraiment abantu bariko baraduca intege kabisa baduca intege Chizo nafise je nta ntege fo chizo nafise ico kintu reje abantu benshi bagunda bakivuga ngo bagiye kunca intege ngo je nta ntege mfise ay kareka nta muntu yonca intege jewe mukabiza oya mimi uno musi tugusanze ruri muri plage je ndaryohewe cyane kugusanga muri ino shusho banzu turabi gusabimira umwana mubi ukagusinya amakontra kumwa ji wenyene je nturi kurampaka nibaze amajambo yo kuvuga mva ndayakura none nije nagusinye kuvuga hari umurimo mwituma wawe kabisa mimi nigiye kinini tukubona kuri Step Media hari byinshi banifuza kuyagana ko abantu barakuntumye muri commentaire baziti mimi turamukeneye muri Step Media zo komatanga ibiganiro azokwame atanga ibiganiro zonsinyishe contrarenzo zindabaye boss gira ico bivuze ko kandi boss commentaire yo turekeneye kwa yego jewe mu me contrarenzo zindabaye ibiganiro umwaka je numva umwaka w'imigisha abakunzi ba Step Media babansaba muri ndiri kugira mu makazi kasha boss vraiment ico boss gira ijambo uvuze introduction zogatanguza ego barano batamara ikiganiro bakanunzira bagatanguza boss gira ikintu uvuze ngo abantu kuri Step Media ngo baransaba mimi nimba ari umuntu wambaye twabonye afite igikundiro kuri Step Media uri boss je ndi mu mwaka w'amakontra uyu mwaka wa 2026 umwaka w'amakontra wa mimi oya ni imyaka yose ngo dutangure muri 2026 ushika mimi harakantu wavuze mugasi nakeme ni mu kiganiro nyene ko je ndagukwazi ko tudahura ega jewe kugira ndakubone ndakurabira mu biganiro canke ubu none byagenze gute reka sha Yesu yambiye tipeti ya zaho wacinda naho ufumenye bajya muri bahore atari muhira bonyene bari baza ahantu ndi nabaye bari baza ahantu ndi ega mimiwe ntakuvumbuye uragoye ko hari nigiheruka twakoze imodoka uyisohoye muga warakoze sana piki warakoze kabisa ageze watse imodoka ugenda rero ugapostinga kujya nyene amanda baguteze abantu batukana oya jerega nakubwiye nubwo wontukana ni nk'aba bataye umwanya nuko ndababwire nukuri gutukama mu butaye umwanya wawe for sure butaye umwanya wawe kuko urantuka nimba nakuze ntukwawe ubutaye umwanya wawe vre mimi no kuvuga urazi ko ari abantu ubu uye babayeho batangazwa n'umuntu abavuga iciza cyangwa bakorera ikintu ciza kubera ko babaye mu bibi umwanya muremure baragira ngaho barabimenyera ngo barakomera ni ukuvuga ngo iyo bakoreye ikintu ciza barasanuka baratangara niyo babwiye neza baratangara nakubwirwa nabi ni ibintu tumenyereye bro muze murabireka mwamwumvise mimi gucika intege ntibirimo mimi je iyo ndakubonye mbamfise byinshi byo kuyagana ko kuronka birangora sana muri no mwaka nuvuga yuko iterambere ryo ego ryaratanguye dufate nko mwaka wezi cyangwa umwaka mavarane passé mu myaka yeze nk'itatu ubwo no munsi ndabona iterambere ryo wawe riko riranyaruka ku rugezo ruteye ubwoba oya ni ruteye ubwoba ruteye wapi kabisa mugabo bigeze aho bigeze urashima Imana Imana
ntotera imbere Imana yoyo ntegerezwa kuyishima n'imigenda shima Imana ngo kubera ko nateye imbere shima Imana kuko yitwa Imana yo gushimwa yego mimi ndakunda ukuntu bubaha Imana muganda nkacangira n'ubwoba acamvuga ati none mimi ko ntazova mera nka babandi iyo bateye imbere baca bibagira Imana abantu urazi ko babaho basanga batanguye kwegeza Imana inyuma yari umuntu asenga yari umuntu uvuga yuko ibintu byo kuja mu maserire n'umuntu yabijamwe cyane muga hageze ku gihe cy'iterambere giye kitangura gushira Imana inyuma rero kuri mimi natwe turafise ubwoba nazohava yegeza Imana inyuma ko iterambere giwe naryo rikorera nyaruka Paulo ni intumwa bavuga ibitari ariko kankubaza ikibazo nova kumana nkaja hehe kwezi harabavaho bakagenda je ntaho handi ufise noje kuko Imana niyo byose byanje niyo papa wanje niyo mama wanje hari umuntu heba umuvyeyi kwezi Imana ni papa ni mama ni uncle ni tantine ni byose byo wanje rero hajaye wapi kabisa mugabo remera ko abantu babaho ego barahari ndabazi benshi twasengana ariko bihanure ne wewe nawe ufise urusaku je ndasakuze umuntu nabisaje ugiye kwira wari umuntu asakuze kuva ryara abahungu bagendera mu nsako ndeka shari hano ega ntasakuje simba abakunzi ba Steve bakunda urusaku sakuze wenyene je sindimo mimi banzugire guca ku ntoke turabe ico nirabi ku ntoke hehe izo ntoke burya zirakwiye kuja kw'impera cyane nimefanya uolewe sasa dada yetu none njewe ndi ngenda gusinyeshe kanye ngenda gusinyeshe agira mvuge Kirundi yo kigoye kabisa amimifa izo ntoke zirakwiye akabage bra amen bakunzi base muramubona ubwiza nababwiye ubwiza bw'umurundi kazi mu burabe ariko Imana ishimwe mbyutse mbwirwa neza wawe Imana ishimwe kweli nije nawe bambere ndakubwiye ko usa neza n'abantu twari bwabonane abantu babana babi oya kandi ataba muhira mimi uzura ubunyegera kenshi ubuye buguma busomana bakunze kuvuga yuko bufise urukundo kuruta abantu mimi nawe yabatumeze nk'ubunyegeri muri aka gatondo bamaze gusomana n'abantu banga bitewe n'abantu bagira ahura nabo dusuppose ko turi gwiki ubunyegeri yo buhuye sinzi ko rubibona gwice mu nzira imwe mbo sinzi ko ari gusomana cyangwa ari gukikana mimi nawe bitewe n'abantu yagira ahura nabo tubicishe muri yo away abamaze gukikana n'abantu banga tureke muri away yo gusomana nakubwiye yuko navuye muhira mu gatondo nta hamwe naciye naje direct muri direct hano kubadida none gitoro gikura ko je nakiboze kandi wowe peti yangu ko bijyana no bitakuraba mimi okay nakubajije izo ntoke zirakwirimeta je ndemeye check ya 2000 ajutufanyizie fast yizana ni muranyemereye ko mariage uranyemereye mariage kwiciba je cyo kuro je ndafise umuntu direct nyene ari mu mutwe oya yego nibwo gitugeze mu buzima mariage umenga ntibyakira neza oya ibyo bintu mba mubireka oya mugaje si ngombwa ndabivuyemo naho ubivuyemo oya je sino byakira neza none utabyakira neza rgayo bara amahitamo yiwanje kandi amahitamo yanje simpaka we ngo akunezere oya kabisa je nkora amahitamo yanje mba numva ko anezere umutima wanje nimba kubivamwo ari yo mahitamo yanje amimera ibintu bakunze kuvuga ngo umwigeme ariko araronka amafaranga biragorana kugira aronka umugabo ico ndazura kizi ayo ndaronka sinakuvuze je niko ndidoga none uriko uridoga yewe ndiko ndidoga omega arico uciye wiyagiritse none navuga nk'urwo ndidogerako cyane umenga ari cyumvira ugira ubizanira basi nike kintu bivuga mu mwidogo wanje nike kintu bivuga je ninjire mu mwidogo wawe ndasavye uwinjire nta kibazo mwidogo wanje ninjirira abantu ariko nta kibazo ivyo muguremera ko bahora babivuga umwigeme akaronka amahera n'umuvyi aragira ubwoba je ntavyo nzi pe kuko nayo ndaronka ngo bagira ubwoba mugabiba ntabyo nzi bibaho okay bimpa makuru rero kubera n'ukuri ko Imana intambwe ari karatera turabona yuko kandi impamvu bavuga uko muca mwanka kagaye kabagabo hari umukobwa avuga ati James amera yanje umugabo w'ibiki anganze ibanze turabire eka nkubwira umukobwa yoganze umugabo kubera ko yarose amafaranga muri we indani yoba yarasanzwe ari ingare kabisa sinumva ko
umukobwa yosuzugura umugabo kubera ko yarose amafaranga. Erega amafaranga nakuzanira ikintu kitagisanzwe kiri muri wewe, ahubwo amera nk'ayakabura ikiri muri wewe. Niba ngo wari usanzwe uri ingare, amafaranga acabiha power. So sinibaza rero ko umukobwa yosuzugura umugabo kubera amafaranga. Nimba rero bariho bataranayaronka rero baba basanzwe muri bo ari ingare. Urumva muga mu ngare mimi ntumushiremo. Ivyo je sindi ingare pe. Oya, sindi ingare. Aya. Kuko amabwiza ukuri rega Junior, buriya umumama canke umukobwa abagomba guca bugufi. Abagomba guca bugufi kubera ko umugore adaciye bugufi cyangwa umukobwa adaciye bugufi arabishe kuraba. Arabishe kubana nawe, arabishe kubona. Meme nanje nubwo baba ari nk'abagenzi biwanje, iyo mbonamo umuntu adaciye bugufi je ndamubakure. Ndamubakure kuko simbana n'abantu badaciye bugufi, birangora n'ukuri. Abantu bameze uku yo shabarangora, baramvuna. Je ndakunda abantu baciye bugufi. Ndakunda abantu baciye bugufi. Umuntu aciye bugufi araryoshe kubana nawe, araryoshe kuganira, kuko ni wa muntu nibwo yoba yakosheje arasaba imbabazi. Wa muntu nibwo wo muhakano gatoya abafise umutima ushima. So rero guca bugufi ni karite nziza no kwifuriza umuntu wese, ahamvuze kuri kote y'abakobwa ariko no kuri kote y'abahungu n'abapapa nayo nyine ni nziza. Nuko ngo muri rusangi umuntu afise umutima uciye bugufi araryoshe kubana nawe muri societe, mu kibano, mu bugenzi, mu mpande zose, muri eglise. Urazi uri nk'umupastori ufise nk'abakristo bati ndafise nk'abakristo bangaye badaciye bugufi, kubana nabo kabisa cyangwa kubarongora birakuvuna. Sindi umupastori ariko nyine kubana n'umuntu adaciye bugufi biravunanye kabisa. Amimi iyo wewe uri umwana w'umwigeme siko, iyo wewe uri kurabona nk'umukobwa arinze ashika nko muri 30, yego hari ibintu muca muvuga ngo ni ku mugambi wa Yesu siko, ukabona ageze nko muri 30 nta mugabo nta mariage yigeze agira, nihe shusho birabigwa? Vyerera inzara, vyerera igihe cyabyo. Uratwe ni kuvuga ashaka kuba afise 30 muga igihe cy'Imana cyo kugira amaherezo cyo kitaragera cyangwa ntazoyigirire ga byose birashoboka. Ne mimi wogo muvuge ko ari igihe cyane utarabishaka. Uri kuvuga jewe none? Oya. Para chafatira kuri wewe. Ega mimi nukuri. Azi muri commentaire. Ari umuntu muri commentaire yanditse mimi nukuri none jewe ndafise byose, ndafise umuduga. Ndafise. Ndaza kwikurunge, ndafise umuduga, ndafise none mimi habuze iki? Nimero nase kuyimuha ntakubajije. Ko ndazi ko ntabikunda. Nene mimi umva ngaho ko iryo jambo waruvuze ko ritabari igikoze. Ahubwo ni wewe utarabishaka. Urumva? Abantu benshi muca mubeshera Imana ngo ni Imana itarabishaka. Nabikubwiye umuntu wese na mahitamo yiwe. Ushobora gukwiza iyo myaka utarabihitamo. Utaravuga ati je ndumva ko igihe kigeze, kuko igihe cyo kuja kubaka si abantu bakikubonera, ahubwo wowe muri wowe uraciyumvamo kabisa, bitewe nyene na principe zawe, bitewe n'ibintu ufata je nzoja kubaka bimeze uko nuko nuko. N'abandi bavuga ati je nzokwiza imyaka 20 ndose uwo ntwara nagiye. Urumva ako mwabakobwa mureke kuja muraja kubaka mukira abana. Oya muco kirundi mengo umukobwa ni 18 ans ni 18. Oya ibyiza kuja kubaka basi nimiburi basifise nka 25 ans. Kuko basi umaze kumenya icyo ugiye gukora. Umaze kumenya icyo ugiye gukora akaba ati ko nyine ugiye kurongora umwana mu mutwe ntuburakura. Kandi urugo si urw'abana, urugo n'urw'abantu bakuze kabisa. Mimi aho nyene cyo dufatira aho nyene. Uyu munsi social media navuga yuko zije gufasha cyane kugira ngo abamwe bashobore kubona. Nta bantu barongorwa bico ku social media. Ugasanga bagiye guhurira ku social media. Mugara abana b'abakobwa b'abarundi batandukanye. Mimi warabaye mu Rwanda. Social media mu Rwanda no mu Burundi iratandukanye. Ko abana b'abakobwa mu Rwanda bobo baraze cyane ku social media tukababona. Uno munsi navuga yuko umuntu akigirageze cyane kuja kuri social media mu bakobwa beza dufise ni Mimi vraiment. Natwarazi mu Burundi ko dufise abakobwa beza. Mugara ubwirizo mone kuri social media. Singombwa rega ari abo usanga bari bafise ama page, ama Instagram, ama
Facebook yo ibaka abantu benshi muga mu Rwanda uri inzu birambabaza sana muga nkaca ndabifatanya ugaca usanga nk'umwigeme n'impamvu ushobora kubona atararonka umugabo nabo ngo mubonera bafungura ama Instagram baze bari babone none nka je babona gute kandi uwo mukobwa usanga hari muga ntariko yanga kwipostinga yo cyane ibintu by'imbuga ntibizogushuke mwana wa mama ibintu by'imbuga ntibizogushuke kuko umuntu ushaka kwipostinga agapostinga nk'amafoto yo muri studio arahindura umuntu urumva arahindura umuntu ugasanga wewe ukibaza ngo uriya muntu ewana ni icuki kweli kumbe yiteye makeup imwe yasaze mubone live inkuru y'umubabaro urumva rero ibintu byo ku social media ntibizogukange n'abantu bakundanira ku social media nibyo babera byiza imbere yuko ego simpaririye harabavugana ako byibura basi mumuhamagara video mubona atisize makeup kuko hari abantu benshi bateretana pe bamaze guteretana akagira umunsi wo kubonana nyene umuhungu akabashoka cyangwa umukobwa akabashoka bitewe n'aya mafoto yazarayamo ugasanga nk'ubu murapanze gahunda n'umuntu kwa yaje nibiranshikira kweli gusa ndamaze kubibona ku bagenzi ku bantu no kuri birababaje nta muntu biragushikira ugasanga ko muyaga kuri WhatsApp ntimurabona nawe ugati mimi ndifuza kuzokubona gusa bisanzwe nibeshe none bobo urisiye ko batigira babashoke kujya bakubona ugaje mu rumenga ntibo bashoke pe tusanti sanka yo kwiteke byo bashoke ega jana narakubwiye abantu bibaza ngo je ngo ndagukora nta bihero nta gihere na kimwe ufise mu mazi Imana ishimwe kweli ariko ko ngo ibihere bitegwa no kwiyumvira cyane ubwo jere ntavyumviro ndi gusanze ngaha oya ni ingwara ibi intuze ni ingwara kandi ni ingwara ivugwa igakira kabisa mimi je naje naravye ku rubuga rw'iwawe filme mweruka kuduha ni Kiramonda tuyaho tugiye mu bikorwa by'iwawe rero Kiramonda ci 11 mois amezi 11 umwaka ugira ukwiri Mihaba yakabaza kare aka kadayimoni kanyitambise imbere gatuma ntakora turava hano tugasenya mu izina rya Yesu Mimi no musi novuga yuko uko dusa nko kubona uko witaho ibintu banzire gatozi kubinyukije 11 mois ntakora naje nariko ndaraba ati vraiment haje mimi kwa tuash amubwatira bantu mu nkunda nuko mugifata ibisanzwe mwakuragira uhereye bikose mu gisengere kandi n'abandi bantu mudukunda mufise ubushobozi mu supporting kino kintu nicyoroshe nuko gifata ibisanzwe vraiment amezi 11 ni minone nibi wahevye film du umuco oya sinayihevye haba ingorane yahega mushikangu urabyumva mushikangu navanze ururimi mushike wanje bazi abani mu giswarundi mushikangu Jaga mugi mimi wategeza ko watawe ibindi je nivuge mushike wanje oya mushikangu nyene nikintu numva kidavugika oya ni sikirundi n'igiswaye twavanze oya of course abari bibazo by'uburyo uko ivyo gukora tuba tufise byinshi pe kujya kuntu muraza kwicara hano akarandika filme nye tuba tuzifise muri stock zanditse ariko kuzikora mani kabisa bose mbaje shaka gukora igikorwa basi numva ntari proud yaco oya mbashaka gukora ikiba ciza nimba narabahaye Kiramonda yari filme nziza niyo filme mbonye iheruka sishobora kongera kubakorera akantu kari fake hano mbashaka gukora ikintu ciza rero mu gihe ntaragishikako ndihangana none ubona hari pressure afise ndihangana nkavuga nkarindira igihe c'Imana igihe urumva nabyibagiye nabishiramo kunyenje avuze ko yavyibagiye mimi ufite ikibazo cya uko wimvira ibi unyibukije ko 11 mois ziheze ata filime bise ya ariko ndi mu mwaka w'urugo oya uyu mwaka aburu none si 11 mois aburi iminsi okay conference wagize rya rugerageje kwibo conference yi ne lancement ya Kiramonda mu kwindwa nukuvuga ngo hagirage oya turi mu Rwanda turi tari tumve turi lo anya nakoze film nakoze lancement rya turi lo 21 no munsi kanzirege yo mana we mwaka uraheze banzurindire gatoya
kanumva ubwoba Yesu wicara nyene uratekana ababone sase nkanikombye bose barice barindi ibikorwa byawe negashaho uko utigaba nigaburira nanje mba ndabishaka gukora ariko kuko nyene nta bushobozi mba ndaronka ndihangana banzureke ndiko ndarondera intuzeya itari kajya ka video ka publicité okay wakabonye zohurira muri nazo murashogoma zo kwa gatandatu uyu mwaka nyene wait uziko umwaka waheze je nabonye ari 11 ahubwo igihe baruka gupostingira kwijyana ningira niho rega nagize rasumaro kinzi zo kwa gatandatu umwaka waraheze aho rero lancement harabaye yo nk'ukwezi haciye iminsi ntarapostinga oya umwaka urimo kabisa urenga guys bantu b'Imana nshuti z'umusaraba musengera umukobwa wanyu mimi turi mu kwakanga turi mu kwindwi mu kumunani hazagere abantu mufise imitaye muduhe dukore birababaje mimi nkundira spenda gukora film imwe mu mwaka nkundira spenda kwa zakabaza haje umugwiza tubu je nico cifuzo cyo kagera je ndabikeneye sema baba mimi nabitaka mama sema yote arashaka film ya wewe na Fani n'aba ba Fiko aba ba Albere nivyo warugiye kuvuga uragiye none ndabiheba ngira se ndabiheba oya nta kibazo siko umugwiza tungaraje abashize muri project nimete hari gukinana nabo of course naraje dupfa oya ntaco mupfa mugabo nakubwiye ko ikivyo mu ma project uri kwategura ko kutaragishiramo oya kandi no gukora yiwanje tawundi muntu arimo birangora abo basitare bose uvuze biranangora urafite ni urukundo hagati yo ntagwa nkuru urimo umushikirije kwambara ushigikire ategerezwa kwa netwo kwankana dufika no kwikora kandi mimi n'umuntu w'abantu n'umuntu umuntu w'abantu nta muntu tugirana beef kiretse uyikreye muri we ariko jewe iyo twogirana hagati yacu wapi kweli umwanya na office ndiko ndiruka n'ibindi tunga naboneke kabisa agira icyo bivuze ko ivyo bintu byo kugira ngo dushobore kubona iyo film zigituma ndakubajije uko si iyo filme gusa je nanzi uyo banga umugwiza tungaboneke anemwe imitahe aguteme imitahe erega bivuge ku mwaka iganiro cyo cyangwa Jumana yoheza agira ugasanga kirashitse ko niba nkora filme niba umwaka waraheze ntarakora filme donc umugwiza utunga kaza akansukamo imitahe none ngakora nka filme nka 5 ku mwaka ya 5 ku mwaka mana nzi ko ushoboye byose kandi uyu mwaka wa 2027 ngiye kwinjiramo zokora filme nyinshi in the name of Jesus amen je naragiye kwa Kristo ndikumana ivyo byose narabisengeye bizocamwe mimi harakanura agafoto nateguye ngaho kwereka ca duheza ikiganiro umbwiye gusa ikintu kakwibutsa ndaza ugashira abakunzi ba Steph Media kinyibutsa ko nari nimosheje igipara iyi foto yarantwengeje oya rero kiri umunyeshure oya kandi ari ejo bundi ni ejo bundi kiragire ni ya zamani oya ni yavu nko no wovyuka wasanga usanze ni wovyuka naje usanga nimosheje igipara uko nshatse kumera jewe cyenda kumera direct je ndimo abantu ngurikirana ama post yawe Albert ubwo muri abagenzi sana yego sana bari murakundana sana mukunda cyane mbo kandi si vyubu haraciye imyaka myinshi mumbe mwamenyenye gute kandi iyo nkuru sinaza kuri iBook mwahuriye iryambere uhura na Albert ore muri mariage ya Sabas ari umu journaliste nanje naje gusera ico gihe bwa brand cyo bwa brand twese twaraho kabisa none ico gihe wari mubiki ntaraho gusa ntabyo nari ndimo nyene nari mu buzima busanzwe kuko umuntu wese abamwe ariko nari public umuntu ataramenya ico uzovamwe hari gihe akugara ko no kugusaba ikiganiro ntaje nk'uwari gihe murana umuntu nkavuga ati umuntu ko bitaza no kurabwa ico gihe Alveni yo yarakugaye ko akwima ikiganiro kandi ntagiye kwigena yari ntabwo yari kukima avuga ngo mimi wahe oya kandi ntarifuza kuzoja imbere ya kamera ubavuge wapi kandi mwarabaje muvuga ati ivyo bintu nivyo nigeze nifuza man wapi kwe ngo nifuze ngo ndoje kuri kamera ngo mbe umustar sinizi ndavyifuza ibintu Imana nyene yanshizemo kubw'umugambi wayo haleluya amen haleluya amina badida amimi turangiza kuri kano kana Alvera mu majambo 3 umuvuge ko bibiri byiza na kimwe mvuga 5 ashobora kwa
hatagenda neza bibiri vyiza n'ibindi uvuga ati aha kantu nyene nta kibi kirimo mugabo akanakwiye gahindura ukuntu n'umuririmbyi mwiza wa gospel dufise muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kabisa umwigeme w'umukobwa ndamuhe umuvyeyi asa n'uyundi ndaguhezagiye mukobwa wawe amen ikindi ciza arankunda nacyo ni ciza hanyuma rero ico cya gatatu basi ari mu bantu no kwicara mvuga ati nubwo hohera igihe kirekire atamvugisha ndabizi ko ankunda igihe cyose azomvugisha azuza ankunda afite igishika ikindi cya gatatu kibi nuko ndamukumbuye adashaka ko nyiyereka ndagukumbuye nyiyereka yari mu bushinwa nuziko kumafata ingendo nyiyereka muhimbare I miss you ndagukumbuye icyo ni ikintu kibi kabisa nkunziko nuko tudaherutse kubona mimi wakoze cyane kubana natwe nagaze nangaye ibintu byo kuza murambaririza ahantu ndi bazi cyane ndagushimiye nugutishuye nka bifes uno muzi nakubabariye nacyo mbona ucigira ubwoba niyo mpamvu ahubwo nziba ndakuvumbura kuko wowe turinze dupanga uwo nyicapike oya urumva biragoye cyane ndi umuntu ambaza ibintu bibi amugangira bivana na muduri ngo genda bitanga nka biface iyo umuntu egamwega aba journaliste muratubaza kandi uko mwatubagije singombwa ngo tubishure uko mwebwe mushaka turabishyura uko tuvyumva kandi ntituba tubafatse pe nyene ukujya mwatubagije kujya mwatinyuse kutubaza ibintu bidafise umutwe n'amaguru niko natwe tubishyura uko twebwe tuvyumva haleluya iyo jinda yiguru n'umunsi ntwangoye bimwe wakoze kubana natwe ariko hari ikintu tigeze babwira abantu bifuza gukorana n'ababicishije muri rya company uruka gusinya bo bironka gute uwe nikiye kintu tugiye kwitega ko kuri rya company jewe nasinye contract ya brand ambassador wa Mura Travel Agency nukuvuga ku bantu bifuza nyene kuja gukora hanze urabona ubuzima buragoye hari igihe umugabo atireka aho narondera ndeka nterindi ntambwe nje kuronderera mu bindi bihugu kabigere turagufasha kuronka visa ukuvuga nko ku bantu bifuza kuja gukora Dubai na Qatar na Egypt na n'ahandi nyine hatandukanye turagufasha tukakubwira nyine amafaranga bisabwa bakakuronderera visa meme na tiki kabisa kandi urumva baba bazi ahantu ushika ukora akadushika ukora akaba kari tayari urumva kari ikintu ciza hari n'abandi bantu baba bifuza kuja nko kwiga hanze nko muri France nko mu Burusiya Belarusi n'ahandi nyine n'ahandi hatandukanye turabigufashamo n'ukuri tugufasha kurondera visa nyene yo kwiga byose nyene na tike byose twabigufashamo umva n'ishure byose wumva byose babiri tayari bize tubafasha n'amatike y'indege kandi vraiment ku giciro ciza jewe rero nasinye contract kwa brand ambassador donc yo gushikana ayo makuru kure ego ku buryo ababifuza nyene kuja muri ivyo bihugu gukora cyangwa kuja kwiga tubafashamo so si cyo bazashaka guhamagara ku nimero 61 999 059 nuko amakuru nayo fise nico ushaka guterera imikashi niyo nyene fise nico ushaka guterera imikashi niyo nyene muri filme yiwe nshasha kugira ngo umwaka ntukwira ataraduha iyindi imikashi niyo nyene pe kandi nzobone message mimi I miss sinsubira kukugora vuga amahera ubona filme yiwawe no muzi ega utabivuze abantu bashobora ngo ndakinya amahera utavuze yari filme basi filme iyo uri kurategura kuko urazi ko hari wakwemereye histoire yiwawe urazi kujya yo ijya ntishaka kujya nko mu miliyoni 30 aho byose wabihaye promotion byose bizaba birimo nka miliyoni 30 no itegura urumva kubera ko azoba ari filme basi ikiniwe ahantu hatandukanye hatandukanye bisaba kwideplacer ukaja ruguru ukaja hehe na hehe no muhira kuba mimaze bahakinire kubera uzokine aho uzoyura cyamwe ntegerezwa urumva niyo mpamvu isaba uburyo bwishi ibikoresho byiza biri ku rwego rwiza urumva ibintu nk'ibyo amafilime nyene yindi itari true story nayo ntishaka kuja munsi y'imiliyoni make basi make aba ari 15 ijuru ryaciye muri jewe hama ndazana kamera hama barabivuga imbere ya kamera hama baraza kubibona hama babikore haleluya amen 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 turahezagiye abantu bagiye kubikora nani bawo mugisha nukuri buriya
ukuboko gutanga kwama hejuru y'ukwakira. Amen. Bayibona banzura ndabona ukuboko gutanga kwama hejuru y'ukwakira kandi gutanga bizana umugisha. Amen. Rero gushigikira ibikorwa byanje bifasha imitima ya benshi, bihembura imitima ya benshi mu byukuri, uretse no kuvuga ngo uzobiboneramo umugisha, nuko ubufashije imitima ya myinshi, ngo ubufashije ivuga butumwa. Nubwo utawaje kuri kamera, utawa warushe nkuko mba narushe, uba nawe utanze amafaranga, kandi amafaranga kugira ngo aboneke aca mu buruhe. Numva nawe uba witanze vraiment, kandi nukuri ubukoze ikintu kinini cyane. Hari ikintu najitanga rero mwakaji je nico kintu nisabi abanje kukanywa ko wabonye sante urakoze Imana iguhezagira. Nashaka gusa kurama imiko afite umutima wo gutanga. Neno kwima. Ni ukuri kw'Imana wanyine tugitangura. Nibi wakoze kubana natwe. Murakoze. Ikiganiro gikurikira tucitegeye muri konti. Muri konti. Ikiganiro gikurikira muri kontra kabisa. Mugendere amafaranga twe kuguha, ni ukuri mbanje gushimira kungene twigorera. Umutima ukura hega. Murakoze. Muri abantu beza namwe rega kabisa. Ariko turakwiye gwa kontra kandi twama tukugwa. Nawe urakeneye kubaho pe. Ni ukuri ndakeneye apana bisanzwe. Ndakeneye kubaho n'abari inyuma yanje no gwagwaruka gwanje. Mugendere munsigire mundekere nibandanirize muri yanje. Iyo jintu ireje nayo. Nimba ntabagoye. Iyo jintu ireje nayo irisha. Murakoze. Amen amen. Murashaka kwigira. Mimi wakoze kubana natwe kandi urakoze kutwirukana duhaye content nziza. No musi niwatugoye nka bife. So bakuze wa Step Media mimi hey. Rero musi simvuga amajambo menshi, genda umushigikire ku mbuga ziwe zose. Murabizi ntavugwa mizi namaze kubakize. Baramuzi.